Ego, kano kanya turi mu ntara ya Muramvya. Ni ho duhuriye n'umu engineer reka ko muri twindondore. Je nitwa engineer Vianney Cyabashaka. Abandi umwubatsi. Ego. Dusanze hano muri ko murapima muri umugambi yuwe. Musanzwe turiko turakora tugomba kugira umugambi w'ikorora bw'Inkwavu. Hano mu ntara ya Muramvya. Tubona umengo hasa nk'ahari mu rupangu sinzi ko bahaba sinzi ko batahaba. Mugabo uko mubibona kuri umugambi w'inkwavu mugiye kuhororera dukwavu dukeya twinshi bimeze gute? Ahantu hasanze ari kwigishira hamwe ku koperative hari zini nkwavu twatangwanye dushika 50 zirajya hirya. Yego. Rero tugomba kubandanya umugambi zini tujirenga. Mwapimye mwafashe ibiharuro muravye musanga ari nk'umugambi ungana gute hoja zingana gute? Hazoje inkwavu zitari nke. Yego. Hazoje inkwavu zishikiye hafi 3 cyabirenga gatoya. Okay. Inkwavu zishikiye 3. None ko inkwavu zirondoka mu buryo zirondoka n'ingoga kandi mu gihe gitoya. Hari ahantu zizoshe ziguma zimukira izindi. Nkuko bivuze zirondoka hakiri kare. Ubwa mbere tuzaturagira nkeyi hama zimutse ziri mu kirayo hama tuze turatanga izindi cyangwa turazidandaza kugira zimwe zibisibanze izindi. Okay. Sino tuzanye ubwa mbere 3,000 mu kwezi bazatuguranye cyane rwose turaza tugishira. Cyo tuma tubanda kudoshira nk'igihumbi cy'amajana 5 hanyuma nkomeza bya 3 3 zavakwiye gaze zirabikabikanye. Okay. Narije twumvise rino shirahamwe gitwa ni Centre Productif de Lapins kumurengera mukeneye kuzigwiza nabe n'igihugu bazironkeko. Yego neza cyane. Okay, neza na neza rero twishikiye ahari ubworozi bw'inkwavu. Ariko kandi turi kumwe n'umukonsilita azwi nk'uwandika imigambi sinzi ngira kanayiherekeza. Monsieur tukuramuze cyane. Murakoze cyane. Ndabaramukije na jewe. Ngira umugira ko munidondora. Yego. Jewe nitwa Alfred Ndayizeye ndumuhinga mu byerekeye gutunganya no guherekeza ishigwa mu ngiro y'imigambi y'iterambere. Okay. Monsieur Alfred urumva umuhinga muri ibi. Usanzwe wandika imigambi. Uyu munsi tubonye umu engineer yari karafata ibipimo by'ahazubakwa inkwavu. Sinzi niwe mbega uri kurandika umugambi? Yego cyane. Ni jewe ndiko ndandika uyu mugambi natumwe ko nishira hamwe Centre Productif de Lapins. Uyu munsi rero twahahuriye ni umu engineer yubaka kugira ngo ndabe ibikorwa yatanguye cyo kubaka ahizo nkwavu zizoshikira. Okay. Uyu munsi hariho izi duhagazemwo ngira ngo nk'akarorero donc ziya nizigira zibandanye. Mugabwa gushika kuri terewe uri nk'uwandika imigambi bifite icyo bigufasha? Yego bifite cyane icyo bifasha kuko iyo twandika imigambi kugira ngo dushobore kwandika ibintu bishoboka gukogwa biranasaba ko dushika abantu kugira ngo tubone neza ko uwo mugambi uzoshoboka kurangurirwa aho hantu. Nubwira ko mburingira mu wandike mu wumva. Yego. Okay. Twabigira Imana Patrice. Okay. Batazira Protazi. Yego. Okay. Ugize iminsi cange ugize igihe kitari gito uri kurorora zino nkwavu. Yego. Ubwa mbere ubuzima bwazo ubona bumeze gute? Ubuzima bwazo izi nkwavu bwa mbere ni isuku. Kabiri ni kuziterota zisanzwe zifata. Ubwa gatatu ni kuzigirira amazi. Yego. Ubwa kane ni kuziha ubwatsi. Okay. Ari nabwo zisezerera ku mugoroba. Imbere yuko ko muri bakwigisha kuzitunga kijambere. Yego. Wari usanzwe uzi ko inkwavu bigeze no amazi? Oya. Ngaha na jewe. Wari usanzwe uzi ko zigituruta? Oya. Oya. Ari nibindi ngahanye vyitwa granile. Ni granile. Utwo tunuze. Canke weje nivyo bitituruta? Ibyo nivyo bisituruta. Okay. Muri rusange none ubona gute zarimye zirafise amezi gazi? Yego muri rusange inkwavu 14 narazimishije itariki 20 z'ukwa gatanu.
nizo zizi banashizemo utudukese kuko garanti yazo ikirahera ko ukwezi guheze bavuga ko zivyara. Okay, ndukuvuga ngira mu ntango z'ukwezi kw'indwi ziravyara. Okay, hama urabonye mu engineer yari kararaba handi hoje inyubako zizi nkwavu zibe nyinshi, wabonye n'undi muhinga mu by'imigambi n'iki. Yego Protazi ko zigiye kubagwirana ubona gute? Yego je ndabona neza kuko n'iterambere ku mutumba bibaye byinshi na kare hacaboneka n'uburyo bw'abo bantu babikurikirana, akazi kaba kabonetse. Yego akazi donc nk'uyu munsi wo bivuze ko ugaburirwa n'urukwavu ntaho bayihenze. Oya kubera akazi ka misi yose kiwabona kuzukurikirana inkwavu. Yego